selon Genèse 1 ku murongo wa 27 na 28 baravyerekana la mission y'umuntu. Imana yamuremye mu ishusho yayo, hama irema abantu uburyo bubiri, umugore n'umugabo, hama ibana nabo. Abo bantu babiri barasabana n'Imana, hariho ubusabane, habaho kuganira, habaho ibaha kuganza canke kudomina sur toute la création. Ariko muri ivyo vyose ariko Imana hari ico yababujije, kujya ku giti kigaragaza iciza n'ikibi. Rero umuntu amaze kuronka iyo ordre, tushaka turaba ko yaravyumviye canke yavyumviye. Niyo mpamvu dushaka kwakira ukwirikira Didier atubwire ati mbega amaze kugarariza hashi yakwirikira iki. Tugiye kuvuga kuri umuntu amaze kugarariza icyo bita chute de l'homme. Muri Genèse 3 turabona ukungene icyaha cagiye kwinjira mu isi, ariho batwereka kungene umuntu yaguye arava muri position arasanzwe arimwo, kuko amaze inzoka imaze guhenda umuntu agakora icyaha ico Imana yari yamubujije gukora, akajya ku camwe Imana yari yamubujije. Umuntu yaravuye muri bwa busabane, yaravuye muri bwa busabane, haba urupfu mu buryo bw'impwemu, nk'uko Imana yari yababwiye yuko nibamara kujya ku camwa bazopfa nta kabuza. Ivyo rero turabibona kandi na Paulo mucete yandikiye abanyefeso igice ca 2 rabivuga ati hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ivyaha. Turabibona handi Yesu Kristo umwe mu yigishwa amubwira ngo ndagukurikire ngo manze nje guhamba data, ariko Yesu amubwira ngo reka bapfuye bahamba bapfuye babo. Ivyo byose rero ni ibintu biza kwerekana yuko byukuri icaha cazanye urupfu. Si ivyo gusa, umuntu ugo rupfu rwaratandukiye, ugo rupfu rw'impwemu rwaratandukiye n'urupfu rwo mu mubiri. Haraje n'izindi ngaruka, haba kurya umuntu arushe, kuvyara umuntu arinze gusufra, kubabara. Ibyo byose byaraje, ugwanko mu bantu, insatisfaction, kudahazwa n'ikintu na kimwe hano mu isi. Ibyo byose byaje nk'ingaruka z'icaha. Nico gituma rero umuntu ntashobora gusubira kuzura n'Imana mu ruhara rwiwe, muri effort ziwe. Umuntu ntashobora kurondera Imana, umuntu ntashobora gukunda Imana. Nico gituma hace haza twace tuvuga yuko umuntu vy'ukuri ari absolument incapable. Umuntu amaze kugira iyo chute vy'ukuri yaraguye ahantu aho adashobora kurondera Imana, aho adashobora kubaha Imana. Paulo aravyandika agerageza kugira resume ya vyose muri Romains chapitre 3 kuva ku murongo w'10 umanuka, arerekana yuko umuntu ashobora kurondera Imana, umuntu ntashobora kubaha Imana. Ari ahantu umutima wiwe, nkuko muri Jeremiah 17 babivuga, umutima wiwe nawo nyene ngugwa ingwara idakira. Ahandi naho bakerekana yuko ntashobora kwihindura, nkuko muri Jeremiah 13 babivuga. Umuntu afise impwemu yiwe, son esprit ntigikora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyiyumviro vyiwe biri mu mwiza. Ari ahantu aho adashobora gukunda umuco, nkuko muri arahunga umuco, aranka umuco, nkuko muri Jean 3:20-20 babivuga. Ari ahantu ntashobora gukora iciza imbere y'Imana. Nubwo gukora iciza imbere y'Imana kiguma kiboneka kari kibi, mugabo imbere y'abantu bashaka kubona umenga ni ciza. Mugabo kubera ko isoko umutima ugwaye, umutima wamaze kononekara, nibisohoka vyose biboneka ko vyanduye. Rero umuntu abara aho hantu ntashobora gukunda Imana, hambavuka adashobora no kuyikunda, kandi nawe ntashobora no kumva anashatse guhinduka, ntibibaho. Ari aho hantu amerewe nabi. Rero kandi ikindi kintu naco nuko abereye igihano, abereye urubanza rw'ibihe bidashira. Rero umuntu acaba muri iyo situation. Reka tukurikire mugenzi wacu kugira ngo ashishikare atwereke. C'est juste une précision ku kintu cy'amajambo yakoresheje muri no doctrine ya depravation totale na incapacité absolue. Rero yakoresheje ijambo avuga yuko depravation totale ni pour certaines personnes une catégorie y'abantu nk'aba Jeffrey Dahmer, abicanye karuhariwe. Atari uko twebwe twese tushatumera nkabo, twebwe juste notre capacité iri ahantu udashobora gukunda ivy'Imana. Ntuyahugira neza abagenzi bacu, abavyeyi ntibareka gufata neza abana babo, mugabo kwera umutima udatumbereye Kristo, udatumbereye Imana, naho
tubona hari différence entre dépravation na incapacité absolue. Ivyo byose bishoboka kubera ko Imana yatanze la grâce commune idukingira natwe ikaba duhaye cette capacité yo kwihotena ntiduce tumera ngo tugaragaze ububi bwacu bwose nk'uko dusanzwe turi. Rero ni juste iyo précision entre ya dépravation na incapacité absolue. Tumaze kubona ingene umuntu yononekaye, tumaze kubona iyo incapacité totale, turiyumvira mbega ni gute twotorera inyishu uwo muntu yatakaye burundu, uwo muntu atari mwiza. Solution na attitude canke prière yokora umukretien yabaye sauvé, umuntu yamaze kuronka solution. Icambere tubona nuko iyo solution ari Kristo. Iyo solution ni Kristo. Wa muntu yaba totalement dépravé, kugira ngo akire bisaba ko ahura na Kristo. Turabibona muri Efesiens 2:8-9 aho tubona ko ubuntu aribwo bwadukijije kubwo kwizera, naho nyene ntivyavuye kuri twebwe. Ijambo ry'Imana rivuga ko ni ingabire y'Imana, nta muntu yohitamwo gukira. Imana ikugirira ubwo buntu canke iyo ngabire ukayihabwa. Ca tubona na attitude à adopter aho tubibona muri 2 Timothée 2:25, uburyo dushobora gutreta n'impungenge canke kwengenga abo bantu bamaze gutakara burundu, no kubasengera. Urashobora kubwira ubutumwa bwiza uwo muntu mugabo ntavyemere. Inyuma yo kubimubwira baciye badufasha baratubwira si byiza kubwira umuntu ngo nimwakire Yesu, nimuze mutaje birumva muramererwa nabi. Bisigura yuko uramubwira uwo Yesu, hama umaze kumubwira abitahuye canke atabitahuye ugaca ugenda ushishikara kumusengera kugira ngo aze atahure uwo Yesu. Muri make icyo noshobora kongerako nuko iyi doctrine iri fondamentale, kubera ko itwereka ingene umuntu ari incapable, akeneye miracle de la régénération kugira ngo ashobore kugira ubusabane no kurorana n'Imana. Ikiri no kongera ko nuko bitwereka kandi ko natwebwe ubwacu tutari gushobora gukunda Imana, bica bidutera kwama turondera kuyihimbaza.